Radio Ijwi y'Amerika. Ijwi ry'Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 ku metero 22, mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3. Mushobora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cacu c'amakuru wesitatu akaburungu radio yacu voa.com. Mwiriwe neza nshuti mwese namwe bakunzi radio Ijwi ry'Amerika, muri kumwe na Frederic Nkundikije. Ikaze mwese mu kiganiro muri sanga. Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika. Ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranyi aho bitatura. Ndi hano Kampala Uganda. Gende mu gisagara cya Bujumbura. Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika. Mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze urararitswe buri munsi saa 10. Ikiganiro muri sanga ishiramwe ry'abamenyesha makuru b'abakenyezi AFGO rifatikanije n'ibiro by'ishiramwe mpuzamakungu byitaho iterambere PNUD riherutse gukoresha uruganda rwa rufise intumbero yo kwibutsa abamenyesha makuru hamwe n'abari mu mabanga yo gutangaza amakuru uruhara ngenderwako rw'abakenyezi mu iterambere. Abagize uruhara mu urwo ruganda barimo abahinga bakurikirana hafi ibikorwa by'iterambere, ibikorwa byo kugwiza itunga hamwe n'abahinga mu mwuga wo gutangaza amakuru. Bose barateye akamo rero abamenyesha amakuru kabasaba kwamiza ku muzirikanye umugambi wo gutumira no guha uruhara abafasoni mu biganiro bitandukanye. Baragaragaje ko kugira habe iterambere nyakuri abakenyezi bategerezwa guhabwa uruhara rukomeye. Baboneho akaryo ko gusaba ko umwuga wo gutangaza amakuru na bonyene co kimwe n'indi myuga itandukanye ikibazo c'ubungane hagati y'abagabo n'abakenyezi kiguma citwaritswe kugira ngo habe iterambere rirama. Barihweje kandi intambamyi zituma kenshi na kenshi uruhara rw'abafasoni mu bikorwa by'iterambere rutagaragara, hamwe n'ibituma igitiri c'abagabo mu mwuga wo gutangaza amakuru canke no mu yindi myuga kiguma kiri hasi. Mu kiganiro cacu muri sanga cy'umunsi turagaruka ku bintu byokorwa kugira ngo uruhara rw'abakenyezi mu bikorwa by'iterambere hamwe no mu myuga itandukanye rugaragare bishobotse, bafate n'iya mbere mu bikorwa byose byo kwiteza imbere. Abatumire n'umufasoni yanonoseye umwuga w'abamenyesha amakuru kandi yanonoseye ivyerekeye imibano hamwe n'ibibazo by'ubungane hagati y'abagabo n'abakenyezi. Muri aho Madame Annick Nsabimana. Ndumva Madame Nsabimana telefone yewe atari ariko turamurondera mu kanya. Turi kumwe kandi n'umushikirantahe nonosoye ivyerekeye ibikorwa vyo kugwiza itunga hamwe n'ibikorwa by'iterambere Leonard Bizimana. Muri aho umushikirantahe Leonard Bizimana. Ego ndabumva neza cyane, amahoro neza. Ni vyiza cyane rwose. Murakomeye ngaho? Turakomeye neza cyane. Ego reka mukanya turiko turarondera Nsabimana, ariko reka dutangure kuri mwebwe Leonard Bizimana. Nashaka mutubwire mu majambo make icirwa nyamukuru mwakuye ikintu mwatahukanye inyuma yaho urwo ruganda rurangiriye twavuze mu kanya. Ndakoze cyane. Mu ruganda twarimwo bijanye n'uruhara rw'umukenyezi bijanye n'iterambere. Natawe neza yuko kara mu ruganda ntibacura umukenyezi n'umugabo nibo bategerezwa kuba hamwe mu ntumbero yo gukomeza iterambere haba mu rugo haba mu gihugu, kuko umwe wese afise intererano kandi idasanzwe. Iyo bagombye kwibaza yuko ngo bishobora undi atarimwo birangiza bimunanira. Rero mu mfunyafunyo
icyo ni ikintu navuga nti isomo rinini ryagaragayemo ko ari ngombwa neza yuko abakenyezi n'abashingantahe ari bo bubatsi b'umuryango, ari bo bubatsi b'igihugu, ari bo bafise mu ntoke kazo ejo igihugu cyacu imiryango yabo. Murakoze cyane. Ivyo bintu muribaza ko bimaze kunyura abatari bake cane cane nk'abakoresha haba mu buzi butandukanye? Ivyo bintu murabona ko bimaze ku abategetsi batandukanye bafise abakoresha eka n'abatanguzi, muribaza ko ubungane bw'ibitsina mu kazi, mu gutanga akazi, ico ni ikintu bamaze kumenyera kimaze kubanyura? Murakoze cyane. Ikigaragara ni uko uravye mu mpande zitandukanye abakenyezi baboneka ku rugero rukiri rutoya cyane rwose, haba mu bya politiki canke mu bindi. Ninaco gituma ndetse ugiye kuraba hano iwacu i Burundi, haba mu bwiza shingiro basaba yuko abahaye ibice 30 kw'ijana by'ubuserukizi na cyane cyane mu bibanza bifata ingingo. Ariko ugiye kuraba ibiharuro bitandukanye biragaragaza yuko ibyo biharuro 30% badashobora kubishikira, kandi ari n'abari benshi mu gihugu ku rugero rwa baba 52%. Rero muri make biraboneka yuko igihugu kiri ndende kugira ngo abakenyezi ubwabo biyumve ko bashoboye, maze ntibari mu bahabwa ahubwo bari mu biha. Urugamba ruracyari rurerure, ariko nk'uko hariko ari amahugurwa atandukanye, dukekeranya yuko impinduka iyo bikiri kure ko buca bwira igitigiri cyabo kizogenda kiyongera. Impinga iracari ndende. Murasha kutubwira zimwe mu ntambamyi mwabonye zituma gushika ubu ibitigiri vy'abafasoni biguma biri munsi cane rwose, haba eka mu bamenyesha amakuru, haba mu bundi buzi butandukanye? Ingorane nyamukuru ni nk'izihe? Hari ibintu bijanye n'imico vyoba birimo? Cyane. Ingorane ya mbere ni ingorane yo kutiyemera, kuko kwiyemera ni ikintu gikomeye cyane cyo bita mu Faransa estime de soi. Hanyuma iyo umuntu atiyemeye bituma we nyene yitesha agaciro. Amaze kwitesha agaciro hari ibyo yiyima, cyo twita autosabotage. Rero ibyo bimuvako, kandi bikamuvako bijyanye n'imico usanga yaratinyoshe. Ugasanga rero nta handi umukenyezi yamabona ko umugabo umenga yofatwa nk'akamana gatoya gashoboye byose, maze umukenyezi nawe akaba ngamuhabwa. Rero imico ikintu gikomeye cyane gisubiza inyuma abakenyezi, bigatuma babugwa mu bibanza bitandukanye, ndetse n'ibyo tuba ngo bahabwa n'amategeko bikanka yuko babishikako, kandi bashobora no kubyiha uretse kuvuga ngo barabihawe bivanye n'ubwinshi bwabo. Rero imico ifite uruhare runini cyane rwose, kuko bicara bifata n'imyifato z'abantu, cyo no kwita les attitudes z'abantu, maze bigatuma abakenyezi babona yuko imiti yose umugabo ari washoboye kubarusha. Ariko nizera yuko bizogenda bihinduka, kuko inyigisho zobandanya zikomezwa. Murakoze cyane. Murakoze. Iyo mico ntishobora kuba iri no ku bagabo, bibaza ko abandi badashoboye amabanga arangurwa n'abagabo? Neza cyane. Ugiye kuraba nko mu mico y'abarundi bavuga ngo isake, inkoka ntishobora kubika hari isake. Ibyo abakenyezi bakabyumva, abagabo bakabyumva. Cyangwa nk'iri jambo rikunda gukoreshwa ngo umugabo ni umutwe w'urugo, ugacyumva yuko umugabo asiza kubazwa byose, ariko iryo jambo risigura ubibazwa mu rugo mbega ninde, responsabilité. Ibyo rero ugasanga biratuma abakenyezi bikengera,
ndetse ugiye kuraba no muri ya mico y'ikirundi ukavuga ati umukenyezi n'umunyakigo, ndetse ku buryo ugiye kuraba hajya n'igihe nk'abakenyezi nkajya iby'ugukwa bagafatwa nk'inka muntu. ibyo byose biratesha agaciro abakenyezi, bakama bibona ko umenga bari munsi y'abagabo maze bakima ibyiza kandi ari babifite mu kiganza, kuko ubushobozi bw'umuntu ntabwo buhagaze ku cyari ngire yavutse ari umugore cyangwa yavutse ari umugabo, haba namba. ubushobozi bw'umuntu buri mu bwonko, buri mu mutwe. rero nta bwenge rugabo buhari cyangwa ubwenge ubugore buhari. ubwenge bwaba ari ubwenge, ubushobozi rero umwe wese arabufita, gusa icyo burimwo, icyo buhishijwemwo ni isura y'umugabo cyangwa y'umugore. mugabo ubwo bushobozi iyo bugiye mu bikorwa bugira umusaruro umwe. murakoze cyane. murakoze cyane rwose. tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'Amerika. turi kumwe na Zephirin Ndikumasabo. mwiriwe neza Zephirin, muratwumva? ndumva muratwumva. Yego. egera telefone muvuge. muri hehe ga Zephirin? Nitwa Nyirimana Xavier. Yego. Ndi mu Rwanda. uri mu Rwanda. ni Nyirimana Xavier. Yego nivyo. muri mu Rwanda murafite ikibazo, murafite icyumviro, tuko tuvuga cyane cyane ku ruganda rwakoreshejwe mu Burundi mu ndwi iheze, mu minsi iheze. uruganda rwari kuruvuga cyane cyane ku vyerekeye intambamyi zihari hagati y'ubungane hagati y'abagabo n'abagore, haba mu kazi haba no mu bikorwa by'iterambere. duvuga ku ijambo ikibazo icyumviro. Njyewe nashaka kubaza ikibazo wenda buriya no mu Burundi kuba bitaratera imbere cyane n'ibintu bijyanye n'uburinganire, buriya rwaba ari uruhare rwa leta cyane cyane. urebye nka hano mu Rwanda abagore bamaze gutinyuka, usanga muri guverinoma baraganje, barimo usanga nko muri guverinoma aribo benshi, mu mirimo itandukanye barayikora, igifundi barimo, mu kimotari, mu bashoferi. usanga ahantu hose leta yabishyizemo uruhare rwose, ahantu hose bamaze kubimenyera. none mu Burundi bwose leta yabishyiramo imbaraga nkeya, nagiraga badusobanurire. reka tubaze mushana Leonard Bizimana, hoba hari imbaraga nke mu bategetsi kugira ngo uyu mugambi bawushikire? turazi ko hari imigambi myinshi yavuzwe muri leta, ibice by'abafasoni bategerezwa kuja muri leta, reka n'ahandi hose. utwo twigoro turabandanya. ico kibazo c'umushigantahe Xavier Nyirimana mu kivuga kwiki? murakoze cyane. ibitanzwe impinduka isaba urugendo rurerure. ni koko hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi leta yabisemo uruhara, ndetse hariho na minisiteri igejwe icyo kibazo nyine bijyanye n'inganishwa ry'abakenyezi. yumvikana kigaragara neza yuko leta iko irashyiramo ingufu mu ntumbero yo gutinyura abakenyezi. hanyuma twirukana no mu bw'amashingiro iraha ibibanza abakenyezi naho batashobora kwicakira byose. ariko nkavuga nti leta ubwayo ntiyo bishobora. ni byiza yuko habamwo n'ikindi kiganza cy'amashyirahamwe adaharanira ibyiciro bya politiki, nayo akaza arigisha abakenyezi mu ntumbero yuko basohoka muri iyi migenzo igenda ibashyira hasi, maze nabo bakumva ko bashoboye, maze bagakuza ubwo bushobozi kwiyumvamo neza yuko nabo bafite uruhara rudasanzwe kimwe n'abagabo mu guhindura isura ry'aho babaye no mu gihugu. murakoze cyane. murakoze. reka duhe n'ijambo ubundi bunywanyi w'iradiyo ijwi ry'Amerika, Theophile Mugabo Gakuzu. muraho, muratwumva? yego turabumva. muherereye hehe? herereye mu Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu Majyaruguru. ni byiza cyane rwose. ni byiza cyane. murafite ikibazo, murafite icyiyumviro? turiko tuvuga ku bungane hagati y'abagabo n'abagore haba mu buzi butandukanye.
murakoze nagira ngire icyumviro ikibazo gihari ku buringanire ni uko abenshi bagira ngo uburinganire ni uko umugore ashobora guhinduka umugabo agahinduka umugore ariko uburinganire bukenerwa ni uburinganire bw'ubwenge ubumenyi nanone ndareba nk'ari mwahamagaje ku kiganiro cya pinide turebye cyane muri DRC pinide irafite ibibazo pinide abakozi bayo abenshi bakoresha abagore ari uko bamangije baberekeza mu gikorwa cy'ubusambanyi kugira ngo bakoreshe babarebe uko bakora mu bwenge bwabo mu bitekerezo ariko abagore bafite inshingano nyinshi zo gukora kuko ni abantu bafite ubwenge nabo ikibatinyisha ni uko bamanza babatisha mu nzira z'ubusambanyi bigatuma noneho basubira inyuma mu ntekerezo mu cyimbo cyo bakagombye gukora ikintu nk'akazi bazi kugakora iba mu maminisiteri babashyize mu guverinoma babashyize mu mirimo itandukanye abagore barakora ahubwo tugasaba noneho minisiteri zishinzwe jare famiye ko zigombye kureba ukuntu zizamura igitsina gore mu rwego rw'akazi bakagira imishinga bakora bakagira icyo bageraho emasipasiyo nziza igakorwa nako ko hari abagabo batafite ubwenge bugomba gukora ariko hari abagore bagomba kubikora noneho bakabigiraho murakoze cyane murakoze Theophile Mugabo Gakuzu Wasina icyiyumviro cy'uko umugabo n'umugore banganya ubwenge n'icyiyumviro n'umuhinga mu byerekeye kugwiza itunga n'iterambere Leonard Bizimana yabivuze nk'uko yabivuze icyo cyiyumviro cyo mu kivuga ko iki mushikantahe Bizimana icyo cyiyumviro ndemeza neza yuko uko nanayivuze abakenyezi n'abagore barashoboye kuko ubushobozi bw'umuntu ntabwo buri uko yavutse bwaba ubushobozi bw'umuntu buba mu mutwe nicyo gituma iyo umuntu akoze ntibigaragara umusaruro ntuba umusaruro ufite witirirwa igitsina haba namba rero avuze ikintu cyiza cyane rwose abakenyezi abagabo ibamagiriranire ni ukuvuga kino kwita mu Faransa ils sont complémentaires baruzuzanya mu ntumbero y'uko umwe icyo adashoboye uwundi agikora kandi icyo kunganiranira ntabwo ari n'igikorwa cyasizweho n'umuntu ni ukuvuga ngo ni igikorwa cyasizweho n'Imana uhereye Imana yarema abantu ugiye kuraba nko mu itanguriro ndavuga neza ko Imana yazanye umugore nk'umufasha rero byumvikana neza yuko umugabo hari ibyo adashoboye rero habaye kunganiranira abagabo bituma nabo boroherwa abakenyezi bakoroherwa maze bikagaragara neza yuko umusaruro ari inguvu za bose murakoze cyane inyishu zitomoye tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'Amerika turi kumwe na Kwizera Imana Lucky Ahmad muraho murakomeye muraho Etienne Karekezi ni Frederic Nkurikije ego Frederic Nkurikije muraho muri hega Kwizera turi mu majyaruguru y'u Rwanda mu karere ka Rulindo ni byiza cyane rwose murafite ikibazo murafite icyiyumviro duga ku ijambo ndagira mbabaze ni abo batumire ni gute abakenyezi bahabwa ijambo cyangwa se bahabwa empowerment mu mirimo iri hejuru nko mu buyobozi biciye mu guhindura cyangwa se mu guhindura imico imwe n'imwe iba hamwe mu bihugu bimwe na bimwe usanga wenda nko mu Rwanda mu gihe cya kera abagore ntabwo bahabwaga agaciro cyane
murakoze Kwizera Imana. Reka umushyirantare Leonard Bizimana igice kivuze ko mu guha ubushobozi bungane mu kuringaniza amabanga yaba ayo muri leta, ayo muri sosiyete, ayo mu kazi gatandukanye hagati y'umugabo n'umugore. Umushyirantare Kwizera avuga ko hakeneye guhindurwa ibintu bimwe bimwe nk'imico. Ico ni ikibazo mushaka kuba mwaraciye hirya n'ino mu ruganda. Ego icya mbere ni ukuvuga mbega imico ni iki? Imico iva hehe? Isanzwe imico ni inyubako ijyana n'ibihe ibanye ikibano kanaka nk'uko umuvukanyi yabivuze ari hakurya mu Rwanda. Ikintu bita mu Gifaransa la programmation mentale. Rero izo nyubako abantu bazana izo usanga zitisha abantu zirabakiza, kuko iri jambo ry'uko umenga abagore barahabwa, oya ntabwo bataguhabwa, ahubwo bategereza kumva yuko bafise uruhara nabo ubwabo mu iterambere ry'igihugu cyabo n'imiryango yabo. Rero muri make ni byiza yuko haba kwigishwa mu ntumbero y'uko abakenyezi nabo bubahuka, kuko icyo abakenyezi boshaka nta mpamvu kitoba. Natanga nk'akarorero hano iwacu mu Biharuro abakenyezi bashikana ibice 52%, abagabo ni bake. None ntibyumvikana neza yuko abakenyezi icyo boshaka bobikora, ariko bivanye kwa kutemerana, kwa kutiyemera, biratuma bamabona neza yuko umenga n'abantu bafite inguvu nke batoshika aha na hariya. Nicyo gituma ugiye kuraba haba mu karere cyangwa urwego mpuzamakungu hariho inyandiko nyinshi cyangwa amategeko, ibyerekezo bitari bike bihamagarira abakenyezi yuko bo kubahuka maze bagashobora kumva neza yuko bafite uruhare runini cyane mu iterambere ry'ibihugu byabo, by'amasosiyete yabo, b'ibihugu by'imiryango yabo. Kuko umwe yaravuze ati aho hose umugabo yacengereye umugore ubwo nawe yaricengereye. Ibi cyane yuko iyo umugabo atumva yuko umukenyezi ko kandi umufasha nawe arangiza agira gute aruha. Rero muri make hariho imico imwe imwe ikwiye guhinduka, kuko navuze yuko ni inyubako ijyana ibihe mu ntumbero y'uko abakenyezi nabo bumva yuko ari abubatsi b'ibihugu byabo, ari abubatsi b'imiryango yabo, yumva yuko umenya abantu bahabwa nka ba mayibobo. Murakoze cyane. Murakoze. Mu mico ya kera Mushyirantare Leonard Bizimana hari ukuntu nk'imiryango cyane cyane imiryango mu gihugu hagati basanga kenshi na kenshi abakobwa badafise amahirwe amwe, uburenganzira bumwe bwo kuja mu ishuri cyo kimwe n'abo bavukana. Ivyo bintu mu Burundi biriko birahinduka, ibintu byifashe gute? Murakoze cyane. Ibi byaragaragaye mu myaka iherutse hano iwacu i Burundi, aho bavuga bati umukobwa n'umunyakigo, ndetse n'ubu hari aho bikigaragarira mu bintu bimwe bimwe nk'ibintu bijyanye no gutorana. Umenga abahungu nibo bafite uburenganzira ku matungo y'umuryango gusumbya abakenyezi. Rero ivyo byarabayeho, mugabo uno munsi mu bijyanye n'amashuri bigenda bihindagurika kugeza rutangaje. Ubu ngiye kuraba igitigiri c'abigeme n'abahungu mashuri, novuga ngo nta makemwa arimwo, ariko hariho kwenyije bijyanye n'imico, hariho ibyo igitsina gore abakenyezi batarashobora gushikako, n'ibintu bikumva yuko batotorana, nkuko umenga gutorana amatungo y'umuryango yobazwa abahungu. Iyo byose ni ibintu bisaba impinduka mu ntumbero y'uko yaba umukenyezi yaba umugabo bose biyumvamwo nk'abafise uburenganzira bungana kuri ibi na biriya, uhereye mu muryango eka ndetse no mu gihugu. Rero nicyo tunavuze ngo imico ni inyubako programmation mentale zo mu mutwe
ahubwo bavuga bati umukenyezi ntiyoga intama, umukenyezi ntiyokora iki na kiriya, ugasanga abantu baca babigendera ubwo batakurikurimo. Rero muri make rero ibyo bisaba ko abantu bigishwa uhereye no mu mashuri, uhereye no mahugurwa, uhereye no mu buzi, maze abakenyezi bakubahuka bakumva yuko bashoboye. Murakoze cyane. Akamo mutera abakenyezi cyane cyane ko kwiyemera eka ko kumva ko bashoboye, ni akamo musha gutera n'urundi ruhande narwo nyine rukibaza ko ibintu bikimeze nka kera. Mwavuze akarorero k'ukuntu byerekeye gutorana, kenshi na kenshi imiryango ubu yarateye imbere yaraciye ubwenge. Kenshi na kenshi usanga umuvyeyi yari mu kwitaba umuremyi asiga ibyo bita mu cyongereza will canke testament canke mu gifaransa, canke agasiga urupapuro rwerekana ukuntu abana bazoga bangana. ivyo bintu si intambwe iriko iraba mushiyantahe Bizimana? Bon, murakoze cyane. Mu bisanzwe ko buca twobwira ibintu bigenda bihindagurika, mugabo biragaragaza yuko intambamyi ihari kandi urugamba ni rurero. Rero akamunotera bwa mbere ni uko abagabo bakumva neza yuko abakenyezi babo ari abunganirizi, ari abafasha bashoboye. Bwa mbere aho mpereye mu muryango no mu gihugu, bakabona neza yuko bafita ubushobozi cyo kimwe n'abagabo, kuko ubushobozi ntabwo buri ku gihagararo cy'umuntu, ubwo bushobozi buri mu mutwe. Hanyuma ibijyanye nabyo n'imico, ibyo ni ibintu bigenda byigishwa maze hakaba uguhinduka, kandi bigafatwa mu ntoke n'ibisata bitandukanye, uhereye mu bisata bya leta, amashyirahamwe atandukanye, na cyane cyane ndetse n'amashengero, kuko burya rimwe na rimwe amashengero nayo afite uruhare runini cyane rwose mu gukwegera hasi umukenyezi, bakama abona yuko umenga ni umuntu yokwama ari munsi y'umugabo. Rero ibyo bikoze gutyo impinduka irigaragaza cyane rwose. Murakoze. Tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi ry'Amerika isaminanira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda. Turi kumwe na umusaza Ngenze Ndore. Muri aho murakomeye? ndakomeye. Muri hega umusaza? Ndi hano mu ntara mu karere ka Gicumbi mu Rwanda, mu ntara y'Amajyaruguru ya Gicumbi, umudugudu wo ku Munini. Ni byiza cyane rwose. Murafite ikibazo, murafite icyiyumviro? Turi kumwe n'umushiyantahe Bizimana Leonard yanonosoye ibyerekeye iterambere eka no kugwiza itunga, akaba kandi yakurikirana hafi ikibazo c'ubungane hagati y'abafasoni n'abagabo. Duga ku ijambo, ikibazo cy'imviro. Mbere na mbere ndashimira umutumirwa mwarutumire kuko kutubwira byinshi byiza byo tudasobanukiwe, ariko nkaba mfite n'akabazo namwe barize umutumirwa, none ko hari igihe nk'umufasoni ashobora kwitinya, hakorwa iki kugira ngo bitinyuke mu kazi, kuko nabo bisanze mu kazi kose bige no kwiga imyuga, kuko hari aho usanga bamwe bajya batinya no kujya mu myuga, ugasanga rwose umufasoni aritinya. Hakorwa iki kugira ngo bitinyuke? Niba mushana Leonard Bizimana icyo kibazo baragiciye hirya no hino mu ruganda rwatunganijwe, hoko gwiki kugira ngo mu buryo bwihuta abafasoni eka bitinyuke nk'uko mushana yabivuze umusaza Ngenze Ndore? Aho cyane bisanzwe navuze yuko ujya urufunguro rw'impinduka, umuryango w'impinduka ugururirwa indani umuntu. Je no kwita no mu Gifaransa que la porte du changement yugururirwa imisi yose indani à l'intérieur. Rero muri make bisigura iki? Abakenyezi ni koko bashobora gutinya bivanye na ya mico bagiye babamwo, ariko igishoboka kugira ngo ico gihome gisenyuke ni ukwigishwa, maze bakerekwa uburenganzira bwabo, bakerekwa ibyo bashoboye, bagasohoka muri iyo minyororo y'akahise ibabwira yuko
ari ibibumbano by'imbombovu. Rero nta yindi nzira yo kugira ngo barinduke biyemere kumve ko bashoboye atari mu kwigishwa biciye muri bya bisata bitandukanye, haba mu bisata bya leta, haba mu mashure, haba mu mashengero, haba mu muryango, uko icyo no kwita la socialisation, uko abana baregwa nabyo biratuma rimwe na rimwe ababyeyi bagira uruhara mu gutesha agaciro igitsina gore. Rero haba abagabo bakumva neza yuko ubwabo abakenyezi bashoboye bakabyakira mu miryango, bakumva ko bobyigisha abana babo, maze muri kwa kurera abana bakaregwa nk'abana bangana, mugabo ntibaregwe nk'abana batangana. Rero mu ijambo rimwe, kw'ibyo umuntu yigishijwe haba ukwagura umutwe, ukwagura ubwenge, maze agashobora gushikira izindi mbibe z'ubuzima atabwoba. Murakoze. Ku vyerekeye mushantahe Bizimana, ku vyerekeye igitigiri c'abamenyeshamakuru abafasoni gishobora kuba ari gito ugereranije n'igitigiri c'abamenyeshamakuru b'abagabo mu Burundi. Turazi ko hariho abamenyeshamakuru benshi b'abafasoni, abigeme, abakenyezi. Muri ico gihe eka mu ruganda mwarimwo insiguro y'abayihe intambamyi nyamukuru nkize kuri urwo rwego w'abamenyeshamakuru? Akwiye cyane muri urwo rwego rw'abamenyeshamakuru bahamagarirwa abamenyeshamakuru mu bisanzwe ko abamenyeshamakuru bafite uruhare runini cyane rwose mu kumenyesha ibi na biriya mu ntumbero yo guhindura abantu. Rero bahamagarirwa yuko bokwama batanga amakuru kugira ngo abakenyezi bumve yuko bashoboye, maze bahurumbire kuja mu bikorwa byose bishoboka, kuko ibyo basabwa byose barabifita nk'umutwe nk'ubwenge. Ibisigaye iby'uko umuntu yavutse ni nk'ibahasha tuno kwita envelope, iryo tunga riba rihishijwemwo. Rero abamenyeshamakuru bahamagariwe kwama batanga amakuru, bamenyesha abakenyezi ko bashoboye, ndetse bagenda batanga n'uburorero butandukanye bw'abakenyezi bagiye bashobora, uhereye hano iwacu, uhereye mu karere, reka ndetse no ku isi yose. Rero ni make abamenyeshamakuru bafite uruhara bwo gutanga ubutumwa butuma abakenyezi borinduka, maze bagashyirwa ku rugero, bo nyene bagashyirwa ku rugero rwo kwiha bwabo akari guhabwa, kuko bavuga bati turashoboye. Rero byose ni za nyigisho, kwavana abantu mu kutamenya, kuko abafaransa bavuga ngo ignorance tue, kandi kutamenya kurica. Kandi ijambo ry'Imana avuga ngo abantu barishwe ubwenge. Rero iyo umuntu abuze ubwenge, adafite umwanya wo kuduza ubwenge bwiwe ngo abaheshe agaciro, arangiza aba uwikengera. Rero muri make twabonye yuko amenyeshamakuru hamagariwe na cyane abakenyezi kugwiza ibyo bikorwa mu ntumbero yo kuduza umukenyezi. Murakoze. Mu kanya turagaruka ku biganiro bishobora kuba vyogira akamaro abafasoni, ukuntu bitunganywa mu maradiyo atandukanye mu Burundi, ariko imbere yaho reka tubanze duhe ijambo Arnaud Kenny Tuyisabe. Muraho murakomeye? Ego turakomeye namwe. N'amahoro muri higa Arnaud? Turi Bubanza i Burundi. Ni vyiza cane rwose. Urafite ikibazo, urafite icyumviro? Ni ikibazo ahanini yari ifise. Hano? Duga ku ijambo turakumva. Igihe ikibazo nari ifise, ndiko ndiyumvira aba bakenyezi igitigiri cyabo impamvu ari gike kuba muri domene yo kumenyesha amakuru. Ntabwo hoba ari kuba babishaka bo nyine ubwabo, ariko bakabiburizwamo imbere hejuru cyane, ugasanga ntibashobora kubyemera abakenyezi yuko bashobora kugira igitigiri kinini cyane. Nihaba ari kubiburizwamo, ni iki abakenyezi
boba bababwira. Mu gihe naho nariko ndumviriza ikibazo giciye gikurikira, mu gihe naho uwo mutumire yavuze yuko ubwa mbere ubwabo bo bamanza bakiyumva yuko babishoboye bakiyumva iyo mpinduka. Ni iki mubategurira kugira ngo bibafashe gushika kuri iyo mpinduka nyene nabo? Rego ikibazo ni iki, murakoze. Murakoze abo Keni Bisabe mu bushyiranahe Bizimana tuga kwijambo inyishu. murakoze cyane. Ndumva ikibazo cyo guvukanye ngaho ibanza mu bisanzwe nta mategeko cyangwa izindi nzitizi zotuma abakenyezi haba mu wo kumenyesha amakuru cyangwa mu wundi hari zotuma zibabuza gushika aho bituye haba namba. Mugabo ni navuze yuko bifise amamuko muri ya mico ya kera igenda kwegera umukenyezi hasi, kandi nabo bakabibamwo bakumva yuko umenga ntibashoboye. Ibi ndabivuga kuko ndamaze imyaka irenga 10 nkorera mu migambi iraba cyane cyane abakenyezi. Iyo two turaraba bafise imvugo y'uko umenga abagabo niyo abima ibyiza. Mugabo iyo tumaze kubigisha tukabereka uruhara rw'umukenyezi mu iterambere, agaciro kabo, barangiza babona yuko ari baba bonyine ubwabo aribo bimye ibyiza. Hanyuma agaca wa mugani bavuga ngo umutima w'icyasame uribwa n'abahita. Urumva rero iyo mu gihe abakenyezi batagize iyo nyota yo gushikana hariya yumvikana, abagabo baca bicakira. Rero muri make tugaruka ahandi nyene kugira ngo umukenyezi abe mu kibanza ategeza kubamwo, ni kugwiza za nyigisho ku nzego zitandukanye, maze hakaba n'inyigisho zijyanye n'ugira gute no gusezerera imigenzo imwe imwe atagaciro yoba ifise, cyane agaciro kayo kuba ari aho gusubiza umukenyezi inyuma. Bibaye n'igihe turimwo umukenyezi akaronka ikibanza, nuko ndabyumva. Tugarutse kuri cya kibazo cerekeye eka ibiteramo, eka ibiganiro bitandukanye bitegurwa mu radio atandukanye, muribaza ko ibiteramo eka n'ibiganiro bitangwa vyoba bishira imbere inyungu z'abafasoni ku buryo bukwiye, ku buryo abo bafasoni nabo nyene boteba eka bakikubita agashi bagatangura kugira uruhara. Nk'ubu turiko tuvuga ikiganiro cerekeye abafasoni, ariko abantu bamaze gutelefona nka bose tubona ko ari abagabo canke abasore. Ivyo vyoba biva kuki mushigantahe Bizimana? Nakoze cyane. Icyambere coco ugiye kuraba muri rusangi nubwo ndetse barora ku cya kibazo cy'imico, abakenyezi barihutira cyane udukorwa two mu rugo gusumbya ayandi makuru yose. Ugasanga rero rimwe na rimwe kumenya amakuru abakikije ibyabo. Ugasanga rero nk'ubu bobo ikiganiro kiyo kiraba, hari n'uzosanga atunze na televiziyo atazi kuyugurura, atunze n'iradiyo atazi kuyugurura, ugasanga twawe n'udukorwa two mu rugo. Ibyo ni bibagize. Rero icyo twavuze tuti ni za nyigisho zikenewe, uhereye mu mashuri, uhereye mu masengero, uhereye mu gihugu, uhereye ku kazi, umukenyezi akumva yuko afite uruhare rudasanzwe. Ko n'akarorero nk'ubunye mwatanze umurongo wari wese ashobora guhamagara, kuko mugiye kubivuga nta mukenyezi n'umwe arahamagara, mugabo nta teko rihari mwasizeho ribabuza. Rero bijyanye na ya mico yo kutamenya kino kwita ibakikije, l'environnement ibarimwo aho babaye. Rero ugasanga bivanye na ya nyifato bakurana. Cyo gituma rero nta rundi rufunguzo ruhari atari uko aba inyigisho zijanye no guhindura ingendo, le changement de mentalité. Ivyo rero bikenewe
ku bagabo zigakenerwa no ku bakenyezi, kuko rimwe na rimwe abakenyezi baremerwa n'ibikorwa uzosanga byo mu rugo abagabo babatanye, ugasanga umenga hari ibyo abakenyezi bashobora gukora n'ibyo abagabo bashobora gukora, ugasanga ari abakenyezi rero batwawe n'ibyo, bigatuma batamenya n'amakuru abakikuje. Rero n'ibyo nicyo kibitera, nta kintu. Murakoze. Reka tuje kwa John Magushi. John, muri aho? Ego, mumeze neza? Tumeze neza. Muri hehe? Ndi muri Zambia, Muganda, Murundi. Uri Murundi, aba muri Zambia. Aho muri Zambia murakomeye? Turakomeye n'ukuri. Ni vyiza cane rwose. Turafise umutumire Leonard Bizimana, turiko tuvuga ku bungane ka uburinganire hagati ibitsina, hagati y'abagabo, abagore, abapfasoni, abakenyezi, no mu gutanga akazi eka no mu buzi butandukanye. Duga ku ijambo ikibazo cy'imviro. Gisa n'ikiyumviro kuri iki kijanye no kuringana canke n'abakenyezi n'ibi ibihugu byacu byo muri Afurika y'ubuseruko. Uravye harimo ibihugu bimwe rimwe usanga biriko biraza mugo, uravye aho biva nk'uko warahejeje kuvuga, kenshi biva ku kuntu inyigisho zitera imbere ziriko ziratera imbere kuri ico gihugu, bikava no ku miryango, kuko witegereje nko mu gihugu c'Uburundi urabona ko imiryango iri ahantu iri mu bisagara usanga abakobwa bari develope kurusha ya miryango y'abana b'abigeme bavukiye ruguru, bakiri muri ya mico kwiga kwabo kukiri hasi, ashobora kurangiza segonderi akabona yuko amashuri wayahejeje, ugaca usanga rero birava no mu bushobozi buke bw'imiryango, kuko imiryango ugaca usanga ntifite ubushobozi buke bwo gushobora kwigisha abana. Bwa bushobozi buke bukaca buba mu kugabanya bwa bumenyi bw'abigeme, kuko byose biva ku bumenyi. Uravye aho isi igeze birakenera ko rwaruka ruba update ku bijanye na rezo sosiyo, ariko uravye nko ku gihugu c'Uburundi ndiyumvira ibice birenga 30% niyo bantu boba bashobora kuba update, kuba bari update kuri bijanye na internet. Igihe ahanini usanga biva ku mico no ku iterambere ry'ibihugu byacu. Ikindi naco abigeme bari nabo nyine bafise ukuntu bisanta kwikumira. Nabonye nko ku mwuga wo kumenyesha amakuru, uravye abakobwa ni bake bashobora kuja habona ngo ashobore kuja antrenere y'abantu, asigure kandi ivyiyumviro vyiwe uko yumva ikintu. Benshi usanga bikumira, ugasanga ni wa muntu uko umugabo aza kukivuga aza kucakira uko nyene, abona yuko umugabo minsi yose yama ari right, ari mukuri, icyo avuze umugabo umenga nta wowe utegeka impande. Naho ivyiyumviro benshi bigorera guserurira, na kwakungana kwabo ryajwi ryabo rikaca rimigirwa aho nyene, kubera batariserukiye badahagurutse ntawe uzorihagurukira, kandi na wa mugabo naho azohaguruka nawe nyene azovuga ibi ku ruhande rwiwe. Murakoze John Magushi, muhamagaye muri Zambia, mushikirije ibibazo mushentahe Leonard Bizimana yaciye hirya no hino, akaba yavuze cyane ko kuva mu ntango inyigisho zikenewe kugira ngo abavyeyi cyane bo mu gihugu hagati bumve ko umwigeme nawe nyene afite uburenganzira bwo kuminuza amashure, ikagaheza secondaire nkuko mwabivuze, amashure yisumbuye, agaheza amashure yaminuza, ikanaminuza, akaja no muri za maîtrise na doctorat. Utera abafasoni gushika ubu atarajijuka kuri uyo mugambi kwa abakobwa bashobora gukomeza amashure bakaminuza co kimwe n'abagabo. Ni nkakahe mushana Leonard Bizimana? Murakoze cyane. Akamuntu batera no kubwambira bamenye neza yuko ubwabo umukunzi w'umuntu ariwe umukunzi wa mbere w'umuntu ari we nyene ubwiwe. Bwa mbere kumva yuko y'abakenyezi icyo batihaye atawuzokibaha, bakumva neza yuko bashoboye, kandi bakamenya n'uko hari amategeko anabakingira, abanawugururira imiryango, maze imiryango bakayinjiramwo, maze bagatinyuka
hanyuma hari amashyirahamwe atandukanye y'abakenyezi akagwiza inyigisho zo gukaburira abanyagihugu na cyane cyane abakenyezi iyo mpinduka, ariko kandi n'abagabo, kuko hari abagabo benshi icyo kibazo nabo nyine batoka baracumbise ndetse ku kutamenya ugatuma konona imiryango, konona igihugu. Akazi gatoya nobaha, hariho aho mperutse gukorera makumyabiri na cumi n'imwe mu bakenyezi b'abirimizi, ubabajije mbega habyara nde, bavuga yuko habyara umugabo we atabyara, abwira ngo arakira. Mpamvu nk'ibyo ni ibintu bijyanye n'ubumenyi buke. Muri make rero na ya mico ikwiye guhinduka. Umukenyezi w'usatumbereye yo kwigishwa, umwigisha mugenzi wiwe, maze impinduka yoshoboka. Murakoze. Reka tuje kuri kwa Golden. Muriwe neza? Ndumva telefone ya Golden isa n'icitse. Reka tugaruke ku mushenantahe Leonard Bizimana, ku kibazo c'abagabo. Mwavuze ikintu gihambaye cyane rwose mu kanya gaheze, ko nk'abafasoni usanga kenshi na kenshi batazi uburenganzira bwabo, maze nk'ubuzi bikubiye gukira ugasanga abagabo baciye bucakira, kugira ngo abagabo aho gucakira ubwo buzi ahubwo begere abafasoni abakenyezi babwire babahe ubwo buzi aho kubucakira. Hokorwa iki? Akamotera abagabo n'akahe? Akamanotera abagabo ni uko bakwiye kumenya neza yuko ubwabo bonyene badashobora guhindura umuryango, badashobora guhindura igihugu, kuko haba hariho izindi nguvu zitahawe agaciro, kandi izo nguvu zizazunganira umugabo. Ndetse ivyo bihera hehe? Bihera no mu kugwiza isosiyete tubayemwo, bijyanye no kurondoka. Umunsi umugabo yokwirengagiza umugore, isi yokihona, imiryango yokihona. Ni byiza yuko abantu babiri bagira gute, buzuzanya, maze hakaboneka nouvelle generation, kandi hakaboneka abantu bashasha n'akarero ntanzi. Rero uko kurondoka ko mu buryo kubyara niko no kurondoka dukeneye mu buryo bw'ivyiyumviro. Nko kurondoka kubyara gusa abana, ni kurondoka mu buryo bw'ivyiyumviro, icyo no kwita la créativité et l'innovation. Ivyo ntabwo byahawe abakenyezi bonyene, ntabwo byahawe abagabo bonyene, abanamba byahawe icaremwe umuntu. Rero uwo nawe ni umugore kandi n'umugabo. Rero abagabo nabo nyene barakeneye kwigishwa, bakumva neza yuko ubwabo ataho boshika basize inyuma abakenyezi. Abakenyezi bakigishwa, bakumva neza yuko niba babirekera abagabo batazobishobora ubwabo batarimwo. Rero nta rundi rufunguruzo, nta wundi muryango wo kwinjiramwo atari kwigishwa guhindura imico, hanyuma umwe wese akaja ku kivi. Tumuze ngo abagabo babwire cyangwa abagabo babwire ibyo bago bikunda, kuko umugabo azovuga ati ko abakenyezi babitaye ndabicakire, acavuga ati ukutamenya kwabo n'amahirwe kuri jewe, acabicakira nawe, akibagira yuko nawe kwikorera umuzigo wenyene izorangiza umuvunyi. Rero muri make bose bakeneye inyigisho. Murakoze. Inyigisho ni ikintu gihambaye cyane rwose. Ndabona umunywanyi Obed atari hari nawe nyene, telefone isa n'igiye. Obed, muri ngaho? Obed, muratwumva? Ndabona telefone ya Obed nayo nyene itariko iracamo. Mushiyantahe Leonard Bizimana, hari nko mu Burundi tubazi ko hariho utwigoro two gushira abafasoni mu bibanza bikomakomeye. Hariho n'amasezerano yageze kuba 30% abafasoni bakaba bari mu nzego z'igihugu. Muribaza ko amasezerano yonyene akwiye kugira ngo uruhara rw'abafasoni ugaragare mu bibanza bitandukanye, canke iryo hinduka ry'imico eka ku mpande zose ari ikintu
nyamukuru gihambaye imbere y'amasezerano? murakoze cyane. ibyanditswe ni kimwe, amakuru y'agaciro ni ikindi. ndetse nona kwibaza mbega kubera iki 30%? navuze yuko abakenyezi mu gihugu bangana hafi 52%, nibo benshi. icyo kubera iki bahabwa 30%, hanyuma bahabwa n'abandi. byumvikana neza yuko ari nuko umenga barabitaye, hanyuma kubera amahanga amakungu bavuga bati umukenyezi akwiye guhabwa iteka rimukwiye, hanyuma amaleta akavuga ati reka batubahe 30% turabe, ariko nabyo bikabananira ko babishikako. rero muri make bujyanye iyo umuntu atazi icyo afite, atazi icyo ari mu burenganzira bwo gucakira ikimubereye. nicyo gituma navuze nti kuba hari ibiti bashobora kuronka byanditswe mu mategeko atandukanye, icyo ni kimwe. mugabo ubwa mbere ni ngombwa neza yuko haba za nyigisho ziba abakenyezi bakura mu buryo bw'ivyiyumviro, maze bakamenya yuko bashobora kwiha haguhabwa. icyo gihe yamaze gushaka urwo rugezo gutinyuka no gusohoka muri ya minyero navuga y'imico no kwitinya, barangiza na 30%, ubona birenze bakagera 55%, 60% babishatse bagahindura n'abagabo nabo bakanabashyigikira. rero muri make ijambo rimwe nguma mvuga, umuryango w'impinduka ni ngombwa urangwe n'inyigisho zidasanzwe zituma umukenyezi yiyumva yuko ashoboye, kandi birashoboka. murakoze. ku bwanyu izo nyigisho zotangwa na bande? murakoze cyane. izi nyigisho bwa mbere zizotangwa uhereye mu mashure zigatangwa, abana bagakura, ndetse mbere zohera mu miryango. ababyeyi mu kurera abana bakabarera nk'abangana. biba bitandukanye abahungu n'abakobwa kuko umenga hariho ubudasa. icyo cya mbere. hanyuma bivuye mu muryango bikajya mu mashuri hakabamo inyigisho zijyanye no guhindura inyifato, ibintu bijyanye na kino kwita development personnel, iterambere rya buri muntu, kwiyemera, kubona ko umuntu ashoboye. hanyuma bikaja no mu buzi, abakenyezi bakigishwa no mu haba no mu migambwe, haba no mu mashengero. mu bisanzwe abona kwita les acteurs, abashobora gufata mu ntoke izo mpinduka, aho bose bafite uruhara. rero bagiye hamwe birashoboka neza yuko bishobora guhindura uwo murindi w'ibitigiri by'abakenyezi mu buzi butandukanye bugize ubuzima bw'igihugu. murakoze. tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'Amerika. turi kumwe na Dani Magushi. mwiriwe neza? Dani Magushi o Dani Mugisha? batubwiye izina nabi. ni Dani Mugisha. murakoze cyane rwose kuba mudukosoye. Mugisha, Dani Mugisha. muri aho murakomeye Mugisha? turakomeye cyane. turabaramukije. mwaramutse neza. muri hehe? turi ku mugabane w'uburayi muri Finland. ni byiza cyane rwose. murakurikira ibiganiro byaryo ijwi ry'Amerika. rero turakurikira, ariko nko mu uwo mwanya nkatwe duca ku ma website amajwi nasohoka, kandi bibaye nk'inshuro ya kabiri muri sanga zibiri zikurikirana amajwi tutayumva kuri website. mugabo ari kuri radio baza ko babyumva. nivyo kuri website turacafise ikibazo, abahinga bariko baragitora inyishu mu minsi iri imbere. nibaza ko ico kibazo kizoba catoye umuti. murakoze cyane rwose kuba mukurikirana ibiganiro vy'iradiyo ijwi ry'Amerika. murafise ikibazo, murafise iciyumviro Mugisha? turafise iciyumviro kumbura urumva twabonye ivyanditse gusa, ariko
urumva ko tutakurikiye ikiganiro kumbure dushobora kubaza n'ikibazo abandi babajije aho muradutahura kuko tutakurikiranye kubera ko tutabyumva birumvikana. nisunze titre nabonye baravuga ku bijanye n'uburenganzira bwo kumenyesha amakuru cyane cyane ku bakenyezi ko basa n'abakiri inyuma cyane. Ni guterera mu Burundi nibyo abakenyezi biraboneka ko si abakenyezi gusa burya mu by'itangazamakuru cyane cyane n'uburenganzira bwo kumenyesha amakuru mu Burundi buracari hasi, aho bibonekera ni aho usanga amaradiyo cyangwa amateleviziyo ategekwa uko inkuru akora yakoze nayo ibinyuranye n'iby'ubutegetsi bwumva ukabona barayugara, kandi ugiye kuraba ukabona nta bintu byahatari bayugariye. Hari n'ibindi binyamakuru usanga bikorera hanze kandi byifuza gukorera mu Burundi, ibi birimo abakenyezi bikabamo abagabo. Niyo mpamvu tuvuga yuko ubwo burenganzira bujya ntibufata abakenyezi bonyine, n'ubwo abakenyezi nyine aribo kumbure mwavuze ko mugabo uburenganzira bwo kumenyesha amakuru mu Burundi biraboneka ko bukiri hasi, kuko ibi amaradiyo akundwa n'isaha amaradiyo ubona akorera hanze y'igihugu ashobora kuyavuga, ariko abakurikirana amakuru turabibona, twese turabakurikira. Ibi ni byerekana ko uburenganzira bwo kumenyesha amakuru mu Burundi bukiri hasi cyane, kandi uwo kubigiramo uruhara ni leta, kuko ni umubyeyi w'igihugu ashobora kugira icyo aguze kugira ngo ubu burenganzira n'abagore babwiyumvemo, ari abakenyezi n'abagabo babwiyumvemo. ni uko bamvuga ati uburenganzira bwo kumenyesha amakuru mu Burundi buracari hasi cyane, ariko leta n'ubundi itabigize n'inguvu si n'ibintu mbona ko bishobora gutora. Ariko Dani, ikintu ku bwanyu cyokorwa kugira ngo igitigiri cy'abafasoni bamenyesha amakuru cisununure ni nk'ibihe ku bwanyu mu kanya gatoya cyane rwose? Ikintu cyokorwa ni uko leta niyo igira mu ruhara, burya igituma abakenyezi batabyinjiramo cyane rimwe na rimwe ni uko babona nyine uburenganzira bwabo burabisunura, kubera yuko babona iyo babyinjiyemo ataco babikuramo canke leta itabaho umwanya ukwiye. Leta yotanga agaciro gutanga uburenganzira ku bakenyezi ku buryo abinjira muri uwo mwuga ntibabone ko binjiye mu kazi kazobajana kuja mu gasho. Murakoze. Ko binjiye mu kazi bazisanzuramo. Muri icyo gihe leta rero urumva niyo bigiramo uruhara kugira ngo abakenyezi bahurumbire uwo mwuga. Ndumva nta kintu baterera. Murakoze. Murakoze Dani. Mugisha mushya ntahe Leonard Bizimana, ndabona akanya kariko gasa n'akatujanye. Nashaka imbere yuko turangiza muragira icyo muvuze ku cimviro cashikijwe na Dani, hanyuma ikibazo nashaka muhereza ko ni ikibazo kijanye n'icizera mufise ko ibintu bizohinduka vuba, mwihweje ibyavugiwe mu ruganda rwakozwe mu mpera ku kwezi k'umunani, hari uruganda rw'iminsi ibiri. Murashaka kutubwira mu majambo make akizero mu mufise ko ibintu bizoteba bigahinduka kangana iki? Akoze cyane kamere n'icyumviro cyo mu kanyi wacu. Mu bisanzwe igihe cyose abahinga bavuga bati kamere kivye mu gifaransa bati le succès c'est la sommation des échecs. Uva yuko amahirwe agizwe n'ibibazo. Rero nibaza yuko uyu munsi nimba hari aho umukenyezi atarashika kubera ibi na biriya cyangwa ibijyanye no kumenyesha amakuru, ni ibihe mugabo inzogira iherezo biragira byaratanguye. Murasongora akanya katujanye. Yego, hanyuma icyizere cyo mfite ni uko uyu munsi abakenyezi bahari bari muri uwo mwuga ubona yuko bafite inyota y'urwanya urugamba, ko abakenyezi bagenzi babo nabo bomenya amategeko, uburenganzira bwabo, maze bagahagarara nk'abafise inkomezi zo guhindura. Murakoze cyane rwose mushya ntahe Leonard Bizimana. Twari twifuje umufasoni Nsabimana Anika, ariko nibaza ko yari i Buruseli, telefone zishobora kuba zamugoye. Turashimiye Nelson Lopes na mugezi wacu Nadia Taha yadufashe mu kwegeranya ibiganiro twabashikirije. Turabashimiye inshuti mwese mwaduteze amatwi, mugira amahoro, umugoroba mwiza mwese.